bakunzi ba B-Info reka nongenda baramutse nongenda baha ikaze muri kino kiganiro nongera niyamukiriza musesanguza ndakuramukije cyane muri musesanguza. Yego ndakuramukije cyane nanje Benita. Sawa tudizira ko yagenze neza. Yagenze neza cyane kabisa. Ndabona uri napendeje. Akambuye ko ari sawa tumugisha ku Burundi kubera ko no musi wambaye cyane gose ndi buvuge ko ibintu byinshi. Kuba Gatolika no musi bihari bavuga ngo bibuka umwiranda Severant. Umwiranda Severant. Valentino. Yego. No twabonye bari kubahana amashugwe abakundana. Yego byari ibintu byiza cyane kabisa. Ariko kandi rero by'umwihariko ku Burundi canke se kuri Afrika yose novuga ko wari n'umunezero ntangere kuko uyu munsi niho Son Excellence Vasi Ndayishimiye novuga yashikiriye icese uburongozi bwa Union Africaine. Nubwo hariho n'abantu batavyishimiye kuko bavuze muri Afrika yose kubera ko erega kumwemera sigisa abona itegeko umukunde n'umukunde uri umunyafrika arakuyoboye magingo waye rero waramunezero udasanzwe ngira ngo bamwe n'abandi mwabonye amasanamu atandukanye ndahamya ko ata muntu numwe uyu munsi yoba yibakoresha telefone Android atabonye bijya birori ubutabonye video yabonye amafoto hari akarere sikiro karazunguruka kavuga ngo amakamera y'isi yose ariko ararabishwa kuri isemahanga Evariste Ndayishimiye urumva ko ari ibintu bihambaye cyane gose ku Burundi n'abarundi mugabo kandi mbugo wa wundi ni nakaga gakomeye cyane kuri babandi bishinga kugamika amazose. Hari ibitangazamakuru nabonye ejo byabuze amajambo mu byukuri kuri Son Excellence Vasi Ndayishimiye atari meza bigize ko bayavuze mu buryo buri ampe professionnel buryo buhinyitse mugabo amajambo mabi yo kwerekana ko Son Excellence ngo ubundi mukindo bango umushikiza gitutsi niyo mutukanye ese ndi bubisubiremo mugabo nagomba babwira iki buriya icari cyose ubu ni ubutumwa kwadirisa ku banyarwanda icari cyose uko ari kose niho ayoboye umuryango w'ubumwe bwa Afrika rero mwebwe mukaba mudakeneye kuba kaba umurongozi wanyu ni muterure iyo territoire muri ko muyikure ku mugabane wa Afrika kabisa hama muzoyigarukane manda yiwe y'umwaka yaheze rero urumva uko biri kose isemahanga Vasi Ndayishimiye uyu munsi yatewe iteka ryo gushikirizwa uburongozi bw'umuryango w'ubumwe wa Afrika. Aha rero ndafise byinshi bivuge ko nuko dukoze ikiganiro rirenze kumbure no hava ndundi mwanya mugabo ico no vuga ni giki nuko abantu benshi twabonye ubutumwa butandukanye bwo kumukeza bw'ibihugu bitandukanye wanashaka harimo n'ibihugu atari byo ku mugabane wa Afrika mugabo kandi twabonye n'ibindi bihugu byifashe bitakunze ko bimukeza ariko urumva nyine kutamukeza ni uburenganzira bwabo mugabo ntibimubuza kuba ico ari magingo waye nibiza kumubuza icari kandi nakuze bavuga ngo amaso y'ibikere ntabuza bavoma kuvoma rero urumva ni bihangane ntabwo twese turonkera rimwe mukindi bavuga ngo abagabo ntibaronkera rimwe twese ntitwoba abaperezida ibihugu byacu byose ntibyuyobora umuryango wa Afrika icyarimwe ntibyokunda nibihangane kumbe na bigiye cyabo kizogera urakoze cyane bari musesanguzi kudukereza cyangwa se ni gutera impundu kumukeza kabisa gukeza Son Excellence wacu kabisa aho uri hose ebana amasaruti nayo yose y'abarundi bose kabisa ndetse n'abandi bose bari muri Afrika abishaka n'abashaka ahubwo rero barenga ikindi kintu mvuze nabonye post ya Pacifique yanditse ku munsi w'ejo post ndende kabisa ndende urabona ko ari n'umwanditsi mwiza cyane ibyo kwandika arabizi nuko hari ukuntu azaragoreka gatoya yerekana yuko ngo kuba ngundi ugiye kurongora Union Africaine ngo yarabidevalorije yerekanye yuko bisa nk'ataco bimaze
ubundi hari n'ibintu byo bintangaza muri iyi minsi uzi ko ari abarundi perdu bonyene batabona valeur ya son excellence bonyene kabisa kubera ko ugiye kurongora umurundi bacerekana ko niba African attachment kuba umuntu yirongo attachment yego so niba zibagabanya inziko nukuri kabisa ariko kandi nyene bakomeze kwiyegereza amazi akanye bashire ku mutima kabisa kubera ko ibyiza ku Burundi ntabwo bica mu maboko yabo ihibambe hari icyo Imana yavuze ku Burundi hari icyo Imana yavuze ku barongozi b'u Burundi kandi turiko biguma bisohora umwanya ku mwanya abarundi bari perdu nibo baguma bavuma ahubwo imivumo yabo umenga ni n'imihezagiro ku Burundi neza cyane kuko ubu n'abanyarwanda barahoze sinzi kuri abyumva abanyarwanda ntibakivuga barashobewe uko batwibaza siko badusanze Imana ikomeza kubatangaza rero n'abandi nobahanura ko bovavanura n'izo nyoshambi zikomeje kubosha bakabona yuko mu by'ukuri uko bibaza Burundi uko bifuza ko buba atari ko Imana iriko irabugira Imana iriko ishikana isezerano rimwe kurindi uko yasezeranye ku Burundi two turabibona kuri intwaro ya Son Excellence Sebastien Ndayishimiye hariko nuvuga ko Burundi bugiye kuvugwa cyane gusumba uko bwigeze kuvugwa mu mateka y'isi bwageze kuvugwa 2015 kubera byakoga by'ububisha byakozwe n'ababaterabwoba b'abateroriste mugabo bwavuzwe nabi mugabo uko bugiye kuvugwa neza sans doute bigiye gufuta amateka mabi abantu benshi bari bazi ku Burundi ngira ngo mwarabonye abaguza atunga ruhegwa batangura kugira amavisite mu Burundi sibyo twarabonye Dangote dernièrement twarabonye abanyamitahe babarabu hariya muri Qatar bagendera Burundi twabonye ibintu byinshi bitandukanye abaguza atunga batandukanye batangura kugera amajanja Burundi kugira ngo barabe ko bashiramo imitahe ubwo tubona ko ari ibintu bihambaye cyane gose Uburundi tugiye kubona kuri intwaro Evariste Ndayishimiye baramusanguza n'indi hogora abantu no bayamaze ngo igiti gikurira hehe gikurira mu mabaji rero umugani wawe nibagende muri mbere ni Ruvyironze ni Kanyaru bagiye kabyubirakanye baje bamare nk'umunsi bariko baratuza imitima yabo baje muri Kanyaru na Nyabarongo neza cyane kabisa ubarakanye kabisa batuze batekereze reka tubananze baramusanguzi nibwo biravugirwa ku mirongo y'urugamba n'inkono vyita aho two turabona muri Minembwe kabisa umusaro susavana ku intambara zase guhagarara aho kandi ahandi two turabona byatezuwe hari amahoro biko biragenda neza ni kubera iki intambara c'est vrai ko bivuze ahandi turabona umenga ari agahengwe nko muri Nord Kivu wanashwe no muri Sud Kivu henshi nta ntambara zihari usibye hano muri Minembwe so ndi buvuge ibintu bitari bike hano muri Ntuzenya muri ibi bikorera hano muri Minembwe c'est vrai tuko turabona muri Nord Kivu intambara zisa n'izacureshe wanashaka no muri Sud Kivu zirasa n'izacureshe handi mugabo muri Minembwe hoho tuko turabona leta ya Kongo iri kirakoresha ingufu nyinshi cyane gose amadrone n'intwaro ziremereye ziriko zirakora hariya ntabwo bivuze ko ahandi kuba intambara zacuresha ariko zahagaze oya nagahengwe gahari mugabo aha muri Minembwe hoho ibintu byakomeje kuba ndanse kuri uyu munsi habaye intambara c'est vrai muri Minembwe aho leta ya Kongo yagurukije drone yongera yarasa ku bindi birindiro biri a 4 km na Minembwe centre kandi amakuru dufise nuko hano nyene haguye abasirikare batari bake aha leta ya Kongo yacina nagirwa gutanga ultimatum aho yasavye abasirikare bose bakorerwa ku ruhande rwa M23 bari muri Minembwe yuko kuneza yabo bagomba kudepoza ibigwanisho hasi maze bakishikana ku birindiro bya coalition ya FARDC aho bashoye no gusita yuko hano muri Minembwe M23 isanzwe hafise aba mercenaires b'abazungu ravuga twigwaneho na FNL yanza bampema n'indi migwi yose yavuze ko nkamwe batovyubahiriza ko bagiye kwibonera akarambaraye so impamvu rero bakomeje gushira ingufu cyane
hano muri Minembwe ni kubera yuko Minembwe novuga ko isa niyiriko irabatera ico no kwita akanyerigabo iriko iratuma bihararanga bagifise n'ivyizigiro vyuko hari n'ubundi buce bashobora kuba kwigarurira umwanya ku mwanya. Ndashobora kuvuga une fois M23 cyangwa se twigwaneho bo kwa Minembwe batswe Minembwe ubwo uca wumva yuko bazoba bafuse rote twigwaneho kuko nta handi hantu bazoba bafise bari nta rindi saganirizo ni ukuvuga twigwaneho bari muhiri wabo bamaze kuba kwambugwa Minembwe bazoba bagiye kubaho nk'abarobere ubu bifata nk'igisirikare ca Minembwe niko bifata kuko bariko bagwanira muhiri wabo ahari abavyeyi babo abavukanyi babo ku buryo kwikamufura vyoroshe mugabo bamaze kwirukanwa murantunga hano muri Minembwe ubwo twigwaneho izobisa niranduranywe n'imizi. Ikindi kandi kiriko kiratuma hano muri Minembwe haba intambara zikomeye nuko na Red Tabara cyane niho bari umugwi munini wa Red Tabara wagiye ku butaka bwa Kongo bari hano muri Minembwe. Ni ukuvuga Minembwe imaze gufatwa twigwaneho Red Tabara ubwo iyo mihari ibiri izobisa niyifudikanye ku butaka bwa Kongo. Ikindi kandi kigo gituma Minembwe bayigiramwo ingufu cyane gose nuko nkamwe coalition ya M23 itakaje Minembwe n'ibizigizigi byo kwiyumvira yuko babandanye kudushika mu ntara ya Tanganyika surtout gufata za Karemi n'ahandi bizoba biheze bizoba bivuye mu vyiyumviro vyabo. Aho ucamva kandi yuko Minembwe imaze gufatwa babene igihugu b'abanyamurenge noneho bazoba baronse umwidegemvyo ukwiye ntabwo bazoba bagikoreshwa muri za propaganda z'u Rwanda zo kugira za manifestation zitandukanye ngo ariko biyamiriza leta ya Kongo canke igisirikare c'u Burundi. So iyi niyo mpamvu nyamukuru iri kiratuma leta ya Kongo igwije ibitero cyane gusumba handi hano muri Minembwe. Ikindi no kubwira nuko n'imigambi bagifise ngo yo gushaka gusubira kwigaruza Uvira nibaza ko izocina hagarara kuko ntibashobora gufata Uvira baciye muri plaine kunzira muheto n'igikundi byose abako n'imiburiburi baronka apu yo hejuru ndetse no hasi arafu. Ikindi rero gihambaye unasinyara nuko buriya Minembwe niyo iri kirabaha kuvuga amajambo yuko bashobora kurasa mu gihugu cy'u Burundi surtout ku kibuga c'indege ca Bujumbura n'ahandi hatandukanye ndabite ko amanyama bariko yategwa na Minembwe. Urumva rero yuko une fois Minembwe izobaye libéré à 100% umve ko n'igihugu cy'u Burundi kizoba kibaye sécurisé cyane gusumba uko gisanzwe kirimwo umutekano. So rero niyo mpamvu izi nizo mpamvu ziko ziratuma hano muri Minembwe hariko harabera ibikorwa bya gisirikare bikomeye cyane gusumba ahandi hose. Ikindi kintu novuga akumbure nuko Minembwe kugira ngo yindi mpamvu ihambaye igwijwe mu bitero ni kugira ngo kumbure hazagere ryasango basabwa le 18 bisa nkaho bamaze kuvunagura inguvu kino gisirikare c'abanyamurenge twigwaneho. Musango zivuze itariki ya le 18 nce nibuka ariko mbabareka mpere kuri ya Moindre Escal Munshi maze imisi tubwiye twarabonye neza nk'uko bivuze iyi 18 kabisa yemejwe yuko Kongo yemeje yuko izahagarika intambara ariko yatanze gasopo. Niyo mpamvu ndakubwiye ati ni Moindre Escal Munshi yatanze gasopo kuri M23 yuko ikabandanya kuguma iteri igaba ibitero muri Kongo ni kabisa ntazobihanganira. None wumva ya Moindre Escal Munshi tagomba ishiki Bo, c'est vrai, leta ya Kongo uyu munsi yatangaje ko izohagarika intambara itariki 18 nkuko bivuze kandi nkuko babisabwe muri ya nama yabera hariya i Rwanda harimo abakuru b'ibihugu bitatu Kongo, Angola na Togo, sivyo? Leta ya Kongo uyu munsi yemeje ko izohagarika intambara le 18. Rero yahaye gasopo M23 babwiye bati bya bindi twebwe tujya muri Seserofi mugaca mubanda yamwe ya provisiona mugaba ibitero hamwe n'ahandi mukazo kwihenda ati tuzobarasisha inguvu zacu zose. Akana kantu gambaye cyane. Niyo mpamvu nanjye nakwaje SK ahantu ntibagashize nk'umutego. Aha rero niho ngomba guca ndugira sivyo buriya twigwaneho
ishobora kwitwaza yuko yoyo itarabwa n'ibya seserofe ikabandanya igaba ibitero. Niyo mpamvu muri kumubona muri Minembwe ibitero ari byinshi kuko niho hari twigwaneho. Nibaza ko bakeneye ko hagero 18 Minembwe yose yamaze kuba récupérer twigwaneho yamaze kuba neutraliser. Hama hasigare rero hacungishwa urujisho M23. Rero nibagira amanyanga nka basanzwe bakora mbugwa leta ya Kongo ikubahiriza igahagarika intambara ijya tariki ya 18 ruhuhuma hama M23 ntiyubahirize, ubwo tuza tugiye kuraba rero imbwa n'umugabo. Bimwe twavuga mu kirundi ati bazo bagiye muri bya gasesa gatunguru yego tuze turabe rero imbwa n'umugabo. Mu byukuri Jesse nemeza ko M23 izohagarika intambara sindavyibaza kuko imyiteguro ahubwo barayirembeje mugabo kandi ashobora kuba ari ya myiteguro nababwira yo kugira ngo baze berekane ko baze baronka effectif y'ingabo zizotwagwa mu mazone do cantonnement maze bashobore kuba gusubizwa mu buzima busanzwe. Ariko leta ya Kongo dufatiye kuri rya jambo yavuze nubwo izohagarika intambara ntivuze ko izobigiye kwijajara, ahubwo izoguma ijyamiye amanjanja cyangwa se ijyamiye akatsi iyi Sylve yabanashaka movement zose M23 izogira ku butaka bwayo kugira ngo niyihenda gusa ikagaba igitero hamwe bace bagira iki bace babereka ibi babasezeraniye yuko bazobarasa n'inguvu batigeze kubarasisha. Niyo mpamvu rero mbona mfise ngo narimvuze nti kubera yuko bavuze ati twe turabaha gasopo ubwo rero bazobarasa baherekeze mpaka amashoje gutengera cyayikoko numva none se bamuravuga ati ni mwendire sky mushi ati yabuze kuhaba. Reka tubirindire ariko kandi biranegereje kabisa, biranegereje dufatiye ku majambo ariko aravugirwa hakurya Kanyaru, dufatiye ku bikorwa biri kubirabera mu karere turabona yuko mu byukuri nka hamwe M23 yokomeza kugamika izosi mbugwa wa wundi kibazo bavunagura atagitabara kabisa. Ego ubwo rero urumva yuko M23 kabisa irikiragira ku musozo ikiraja ku marembera nta kundi nibihangane urumva nibo baviteye ariko nta yindi mpamvu baramusanguza katwirangirize tubandanye gato twe turaje ku musozo w'iganiro ariko tutararangiza imbabare gato ndakwibariza akabazo gatowe munyitange ndagusavye. Uyu munsi twabonye ibiganiro by'intumwa ya MONUSCO hamwe na M23. Est-ce que ibiganiro uribaza ko bigamije iki? Umbabare mbere ko ndakushaka kino kibazo dusubire gato hariya muri Fizi. Sivyo muri Fizi twabonye muri point 0 abawazarendo bariko baragira inama bakoresha inama abasirikare babo babibutsa ibyo bajejwe bababwira ko ntibafashe ujya burere kugira ngo bacanishemwe abantu ahubwo ko bafashe ujya burere kugira ngo umutekano w'abenegihugu urindwe cyane gusumba ko byari bimeze. Abenegihugu bishire bizane amatagisi harabatozwa natwigwaneho bayakugwe ko ndikuvuga bazotoza amatagisi yemerewe ku mukongomani uwariwe wese. Haragana kane kajambo n'ubuse gahambaye cyane gose muri rya nama y'abawazarendo aho bari kwabwira umuwazarendo wese yuko umushahara wiwe atagomba kuronderera handi azoza uronderera aho asanzwe atwariko. Kandi ikintu gihambaye cyane gose cerekana yuko ubu none abawazarendo bari hokoni na guverinoma ya Kongo kandi bariko barahabwa agaciro nk'aba wazarendo nyene. Hariya nyene muri Fizi neza neza muri Gusankuku twabonye leta ya Kongo cyangwa se igisirikare ca Kongo aho cyariko cagiriza twigwaneho yuko baturiye amazu y'abenegihugu hajya muri Gusankuku kwigenekerezo rya 11 basaba ko twigwaneho tosubira gukora amahano nkayo. Ni bimwe twavuga yuko bakora amafuti bagaca bayegeka kuri leta ya Kongo yuko ariyo yabikoze. Rero leta ya Kongo yasabye twigwaneho yuko ibyo bikorwa by'urugomo byo bihagarika, aho yaciye nasaba wanashaka n'abasirikare babo FARDC yuko bagomba gucunga umutekano gusumba w'ubuce bamaze kwigarurira surtout hariya muri territoire ya Fizi no mu misozi hanamiye
igisagara ca Uvira. So ku bya MONUSCO rero novuga ko inama yahabaye umunsi yahuje uburongozi bwa AFC M23 n'intumwa za MONUSCO. Ni inama barabiye hamwe uburyo hazoshirwa mu ngiro ibyo guhagarika intambara ya Seserofe. Ibyo bariko barabira hamwe, ikindi kandi bariko barabira hamwe ingene bazofashanya mu vy'ubuhinga, ikindi kandi n'ingene umutekano wifashe mu buce M23 yigaruriye. Haro ndafise ibyo ndi buhavuge ko mfatiye kuma commentaire bamwe n'abandi bagiye baragira. Commentaire za mbere ugiye kuraba bitangazamakuru byo mu Rwanda byo bivuga ko M23 asigaye ari igihugu mu bisanzwe. Bavuga ngo leta ya AFC M23 ngo yaganiriye n'intumwa za MONUSCO. Urumva baramaze kubatiza igihugu. Mugabo kandi bitegwa nuko nyine aribo bahayoboye umwaka wose, nibo bakora ibyo bigombeye, batoza amataxi abene gihugu, nibo babaha amategeko. Ibi umuntu arashobora kubibatahura ko kuko ni nayo ndoto bafise. Mugabo ikindi kintu naco na makuru y'ubutasi avuga ko ahubwo buriya ngo intumwa za MONUSCO ngo zishobora kuba ziriko nako ngo M23 ngira kirakora amarobing kugira ngo babicishije kuri MONUSCO bakonvenke Amerika n'ibihugu vya Burayi yuko bashobora kuza kwiyimbira amabuye y'agaciro nka kujya nyene President Antoine Felix Chilombo yabemereye. Mugabo hagume hayobogwa na M23. Sinzi kubitahura. Nukuvuga Kagame ntasubire kwiba burya butare. Amerika aba ariyo iza kubwitorera nka kujya Chilombo yabemereye. Mugabo ngo ikibarekera uburongozi. Nukuvuga baci bagira igihugu donc balkanisation iciba. Mugabo Amerika nayo iguma yibeneficia buriya butare. So urumva ko bantu batoroshe ku marobingi na marobingi ageze kure cyane gose. Kandi nkamwe President Antoine Felix Tshisekedi nabo bafadikanije bosamara ntibakomeze kuzabara dejua aya marobingi. Bino bintu birafise amahirwe yuko byogira byo kwemezwa kubera ko hahize umwaka Goma Bukavu hatuje atanambara ziko zirahaba. Ubwo rero bashobora kwitwaza kino kintu mu kwerekana yuko abene gihugu bafise umutekano bishimiye amatwara zino nyeshamba. Ati rero kugira ngo ntituhave ngo tuzosuye kwimvira kwagaruka ni muhaturekire basi tugumye hano tumaze gufata hama Kongo nayo igumye ahandi. Aha rero leta ya Kongo nuvuga ko yabishizemo gusamara cyane gose. C'est vrai babikoze ku neza y'abene gihugu basi guma bagabitira muri no bisagara kubera ko nahantu hagoye cyane kugwanira. Babikoze ku neza y'abene gihugu mugabo barabe bakaguma mu itsiro barimwo barashobora kuzokwisanga byagenze nka kuno bino bitangazamakuru byo mu Rwanda biriko baririmba ngo ni leta ya AFC M23. Baramusanga ndimo no gushimira cyane uyu munsi ndakugora kabisa nabonye bambaye n'umupira nibaje ko baba hari hari kirima nini waje uyu munsi nifuza kugora ariko ibindi biganiro ndaza kuba no kufata kabisa ndagufatisha. Ego ndagushimira cyane rero baramusanguzi kuri ibina biriya udusesanguriye utubwiye uduhaye ku muco. Ndabigushimiye cyane ngira nshimire namwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro. Ndamenye ko hari ubutaha mu bindi biganiro. Murakoze cyane.